Karego ndenza ko yarezwe ku mukuru w'igihugu n'uwitwa Diane Kaneza kuri Twitter ngo avuge ubutunzi afise iyo abukura, nayo abandi bavuga ko ivyo bintu bidakwiye kuko amaze imyaka myinshi mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo yoba amaze kwegeranya ubutari buke kubera amafrais de mission. Karego ndenza ko akora mu biro vy'umukuru w'igihugu yagizwe ko ibitero n'abantu ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, aho abantu bamwagiriza amatungo y'umurengera. Uwitwa Dr Chimpaye Evrard kuri X yanditse abaza nimba atawo bashaka kumenya makuru y'imodoka n'inzu ubifise agaciro k'amamiliyoni amajana. Uwo mukozi wa leta yaronse atade nasavye yageze ati nta bakeneye kumenya ingene Karegwa yaronse Helix Revolution ya plus de 250 millions n'inzu muri quartier Miroir icyarimwe atadeni asavye. Yongera ngo Karegwa ndenzako mbe harya umukonseye muri presidence ahembwa ngahe anke ndeke kwibaraguza. Karegwa ndenzako asanzwe akoresha cyane uwo muhora ntiyaretse kubasubiza kandi ababwira amajambo yasa nkaho nayo nyene atashimishije bamwe. Ariko imbere yuko ndayagaruka ko reka tugaruke kuco bavuze kuri ivyo vyari vyanditswe n'uwo yitwa Dr Chimpaye. Ayo majambo ya Dr Chimpaye ntiyakiriwe kumwe na bose kuko muri commentaire hari abaciye batangura kumubwira ko iryo ari shari. Uwitwa Rurinda Jean kuri X yagize ati jalousie komeza utohoza, iyo umurundi ateye imbere amatohoza yimbura kimazi acatangura inzigo izokwica. Ugomba uwokorana inguvu kugira ngo utere imbere, nayo guhekenya imisaya ngo naka amahera yayakuye muri ibi nabiri bizokugwaza umutima. Nayo uwitwa tera imbere kuri X nyene yagize ati kirazira gutungira mu Burundi, reka twigumire mu bukene niho twobana neza. Uwundi nawagira ati nanje reka nkubaze Karegwa amaze imyaka ingahe akorera muri presidence? Mbe Frede Mission yoba amaze imyaka irenga 6 aronka kubw'akazi ka presidence akora yoba ayakoresha iki? Urayazi basi uko angana? Aho hoho amaze imyaka nkiyo yose ntakore ikiboneka, igihugu ntaco coba kimaze. Sabo gusa kuko iyo post mu masaha 12 gusa no kuvuga gushika dukore iyi nkuru yari maze kurabwa n'abarenga 12,000 hamwe n'amakomantere atari make. Nkuko nababwiye ko Karegwa ataripfanye nawe yabashije kumwishura amajambo bamwe n'abandi nabo bahavuye bagira ico bayavugako. Karegwa ndenza ko yagize ati ivyo bintu benshi baravyifuza kubimenya kuko vyobafasha gutunga nka Karegwa vyiza wosaba n'ikiganiro kunsamirize kugira n'abadakoresha X babimenye. Ubishoboye wotohoza ku yandi matungo yanje kuko mbona wavuze bike mu bigenda n'ibitagenda Imana yampezagije. Inyuma yaho bamwe bamushigikiye, abandi nabo bahamagara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamusaba ko abo bakozi ba leta bavuga iyo ubutunzi bwabo buva kuko ngo imishahara yabo barayizi. Umwe mu bateretswe ivyo Karegwa ndenza ko yavuze yagize ati quand vos riches parlent, uko uvuze umukate ucuduga ibeyi. Vuga amatungo aho wayakuye ko ataco wiyagiriza, apana kuza kutwishimako ngo bavuze bike. General Neva ibi nivyo twama tudusaba aba bakadre mufise batubwire iyo amahera bayakura kuko turazi imishahara yabo. Nayo abari ku ruhande rwa Karegwa nabo bati azoduha ikiganiro kweri, gusa babashinjwa n'ubusa babaho canke yabuze ivyo avuga kuri X acahitamwo guteramira ku muntu natwe twibereye mu vyunguka no kuvuga gutera ibigori. Uwundi nawe ati ntabure gukora ngo arorereye kuguma aharura amatungo y'abandi. Ico nico kibazo dufise, umuntu yishinga amajambo gusa akibagira gukora kugira yiteze imbere ariko akarazwa ishinga no guharura ivyo abantu bafise. Mwe nabo bo bararoga gushika ubu rero ntawuzi iyo ntambara yatangujwe n'uwitwa Dr Chimpaye kuri Twitter canke kuri X iza guherera, nimba azohava asaba ibiganiro ku maradiyo canke azohava aja kumuraba kuko yanavuze ko asanzwe azi aho uwo umuhanuzi w'umukuru w'igihugu asanzwe anywera icayi, canke azohava yitabaza X kugira azohava yitabaza space za X kugira abivuge. Ubona ko hari abatari bake bamusabye kudahagarika